ko igiye kubaha ibihumbi imiliyoni 15 n'ibihumbi 500. Ayo mafaranga rero nagashimwe ni prime ihawe abakinyi ba Chelsea. Ariko abo bakinyi bose bakaba bashobora kugabanganya ayo mafaranga mu kuba umwe wese yotwara ibihumbi 500. Ikintu kidasanzwe rero cabaye ni giki nuko abakinyi ba Chelsea na ekipe ya Chelsea bose bavuze bati banaje inama banahuriza ku kuvuga ngo ano mafaranga yose tugomba tugende tuyahe famille ya Diogo Jota hamwe na Andre Silva bavukana baheruka kugira isanganya ndetse rigahitamna ubuzima bwa bano basore babiri bose. Abakinyi ba Chelsea rero bagiye gukora iyo geste bafata izo miliyoni 15 zose bavuga bati aya mafaranga tugiye kuyahereza famille ya Diogo Jota mu ntumbero yo kuvuga ngo reka tubahoze amarira batewe no kubura bano bavukanye babiri Diogo hamwe na Silva. Rero iyo geste yakoze ku mitima y'abantu benshi bati Diogo Jota naho yigeze ahurira no mugwi wa Chelsea, uretse ko arimwe abakinyi bose basangira sendika basangiye amagogwa nk'abanyamwuga umwe, ariko bati vy'ukuri nta kindi kintu gifatanya Diogo Jota no mugwi wa Chelsea. Bati reko babashobora gukora geste nk'iyo ni kintu kidasanzwe na bukebuke, ni kintu by'ukuri gikoze ku mutima y'abantu benshi. Mucakiriye gute bantu mwese muri ko murumvika riza Buja FM na mukurikirana Buja TV? Bafashe miliyoni 15 rero bazikubita ku meza bati bakinyi ba Chelsea turabashimiye mwese kuko no mwitwaye mu gikombe c'isi mukakina duha ata muntu yaduha amahirwe. Nabo bati murakoze cyane, ano mafaranga hari umuryango uyakeneye, umuryango wa Diogo Jota turawuhaye kano kaganuke. Abana rero yuko Chelsea batigeze bibagira kwibuka umukinyi Diogo Jota, cyane ko mwabonye aho umugabo yitwa Enzo Fernandez hamwe na Neto wakinanye na Diogo Jota banatwaranye gikombe ca nyuma Diogo Jota yatwaye cha Nations League. Bano rero bukorabona ko bari bafashe mayo bamwibuka, bafashe mayo ya Chelsea muga yanditse ko bana basore babiri bavukana bakamwibuka. Rero bafashe iyo baje miliyoni 15 bavuga bati reka tugende hari cizofashisha iriya miryango y'abari abantu babiri. Ni inkuru rero yashimishije abantu benshi cyane mu butandukane bw'imigwi baba bafana, ariko bose bakaba bavuze bati vy'ukuri ino geste ya Chelsea ni classe nta utobishima, ni ibintu vyo gutera intege. Ati iyo bikorwa na Liverpool abantu benshi bari gutahura yuko Liverpool ni ekipe ishobora no kubikora ntibinavugwe cyane nkuko vyavuzwe ino ekipe ya Chelsea ibikoze, ariko kuba vyakozwe na Chelsea ekipe ataho ihuriye na Diogo Jota vyakoze ku mitima y'abantu benshi cyane, byashimishije abantu benshi cyane. Iyo nkuru bakaba bariko ari inkuru rero iriko iravugwa cyane mu mihingo y'isi itandukanye. Diogo Jota kuba ashobora umuryango wiwe ukoregwa na ekipe ya Chelsea ikintu nk'icyo n'amafaranga menshi, miliyoni 15 y'amafaranga y'amanyaburaya kuza ko yaha imiryango ibiri ashobora kuzobafasha ibintu byinshi cyane. Twizere rero yuko amageste nkayo ari amageste y'ugutera intege ndetse n'abandi bose babishoboye. Diogo Jota yashitse muri Liverpool, yaciye mu migwi myinshi, hariyo Liverpool yakiniye, abo bose bakaba bafise uruhara mu kugira ico bashobora gukora kuri uno mugwi wa kuri ino miryango isigwa na Diogo Jota na mwene wabo bashoboye gusiga mu kangaratete canke mu marira menshi. Ndabibutsa yuko rero Premier League nayo yagize icikora kuri Diogo Jota n'uwo bavukana. Match za mbere journée ya mbere ya Premier League yose imigwi yose uko ari 20, inkino zose uko ari 10 zose bayizihariye kuzokwibuka Diogo Jota.
umunota w'agacerere ariko kandi imigwi yose ikambara ca gitambara kimwe c'ikigandaro bambara bose bakaba bacitse nk'abakapiteni ca gitambara cirabura. Ivyo rero Premier League ikaba yabishizeho kuri journée ya mbere yayo mwihiganwa rya Premier League. Murumva rero ko ari inkuru iryoshe cyane aho umugwi wa Chelsea ukora geste nk'iyo, aho Premier League ivuga itireka tumwibuke ku ruhande rwa Liverpool bwobwo ku munsi w'ejo sinzi kizokugwa. Ico tuzi coco nuko muri match za pre-season zose Liverpool yakinye nuko vyagera ku munota wa 20 uhuye na nimero Diogo Jota yahora yambara bakahagarika urukino ndetse bakanamwibuka, ukabona ko ari geste ikoze ku mutima y'abantu benshi, bakavuga bati nyabona ni harambe fair play mu mupira w'amaguru, abanyamupira abasportife n'abanyamutima mwiza cyane. Nayo rero niyo makuru ariko aravugwa kuvyerekeye uwo twabuze tutanka Diogo Jota. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo mukinyi ngo bambe ngo uyu muntu ngo agiye ngo abantu bamuvuga neza, ariko sinibaza ko ari ikiganiro c'inkino canke ipage yoba yarigeze iza ikavuga Diogo Jota mu bintu biri negative akiriho. Kumwe dushobora kuza tukakubwira nk'imyitwarire mibi y'umukinyi kanaka, ivyo yagoranyemwo ibi nibi, sinibaza ko ari ivyo Diogo Jota yoba yarigeze agaragaramwo muri ubwo buryo. Iyo rero yavuzwe ko ivyiza vy'ukuri mwumve ko ari ivyiza vyamuranze.